nitwa Budi Boy nkaba numuririmv kandi nkaba ndiko ndiga production ngaha muri Agape Records kwa Clovis Pro. Kaze bakunzi ba K90 TV mu biganiro byacu atuma tubashikiriza nkuko mubona twagiye kutemberera mu producteur hano muri studio yiwe ni Agape Records. Tasanga rero uno muhinyanyu zasanzwe anahakorera, reka nitumuvugire byinshi wenyene amanza twivugire ni numuririmv tubibibutsa. Ya mubisanzwe nitwa Budi Boy nkaba numuririmv kandi nkaba ndiko ndiga production ngaha muri Agape Records kwa Clovis Pro. Ya kuva nshitse ngaha novuga ndamaze gukora indirimbo zibiri ziwanje naririmbye, hariho nabaririmbye ndiko ndakora ibikorwa byabo mugabo ntabwo biratungana kugira bisohoke. Kwiga production no kubura umuririmbyi amadefi ibyo muhura bigoye n'ivyahe bice bigufasha iki muri ako kazi kamwe nakandi? Novuga kwiga production biratuma umuririmbyi ubwiwe wenyene amenya umuziki mwinshi, niko no bivuga. Niyo mpamvu niyumviye kwiga production kugira bikunde yuko nozanamenya muri binabiriya mu vyerekeye umuziki. Ariko ni murahura no challenge atandukanye, mahura ni n'utubazo tumwe n'utundi uri kurafata imikobozi bubiri. Ibibazo byo ntibibura ibibazo birahari kandi byinshi cyane gose. Ahanini ibibazo muhura n'ivyani bya nko ku ruhande rwa production turakunda guhura n'ibibazo nk'iyo abaririmbyi baje badashobora kuririmba, biraturuhisha mu gihe tuba turiko turaberekeza. Canke naho gasanga kubera kwirwa kuri izi monitere ziguma zikuvugira amatwi si coroshe. Si coroshe, ikintu coroshe naho kebuke. Ama mu kurimba naho kwandika indirimbo ababizi biraruhisha, kwiririmba biraruhisha, kuyisohora uko nyene hama kugira ushoboye kuronka ya promo naho nyene ni ibindi bintu usanga biruhisha cyane gose. Umva ama challenge ni menshi. Tugaruke ku ndirimbo zawe zibiri. Ya mbere natangwe kurimba itwa Gado, benshi yarashoboye kumira nk'iyumvikana nubwo bitari bihagije cyane gose kugeza n'aya masaha ama studio atari mu maradi atari make barakunda kuyivuza. Harakwika indirimbo itwa Logout nashoboye kuyikorana numuririmvyi wahanyene dusanzwe novuga turi muri famille imwe ya Agape Records, nawe sundi itwa Epidey Winner. Dushishiriza ko Logout iskombe. Logout umuryango wawe oya nimwiruka hiyo, kwitwa wawe vyanteye kwicuza hiyo, amenipora vyam akakimbia aga moyo nikampa akapuzia, utasababisha nijipige kama wakati mwenzangu bado sijatamba, nikikumbuka enzi za kitanda baby. Ibintu nk'ivyo nyine. Ati utanikumbusha enzi za kitanda. Nawe kweli ki iyo ndimo wahisemo kuririmba mu Giswahili? Novuga Giswahili apare icongereza ngaha East Africa nigo rurimi novuga rufite gwagiriwe amahirwe yo kumvikana ngaha muri East Africa ku buryo uri ngaha mu Burundi wacu indirimbo z'Igiswahili barazikunda. Ugiye mu Rwanda niko kuko, Tanzania ho nico bavuga, Kenya nico bavuga, Uganda naho nyine barakivuga. Urumva kumba mu Giswahili na chance ku buryo yaba nka East Africa basi muri make bashoboye kumva icyumviro kiri mu ndirimbo. So titre uhisemo Logout. Kubera iki wayihisemo titre Logout? Logout ubwa mbere bwo challenge ziri mu buzima ni nyinshi cyane. Logout kuyihitamwe urumva ana ukundana n'umukobwa ubwiwe ukabona umenga ariko aragustressa, nta advantage nimwe uri kuramubona ko. Rero niyo mpamvu nashoboye kwiyumvira ati none agatitre kari faible abantu botahura n'ingoga ni nkakahe, niho nahitamwe Logout. Urumva uhitamwe Yeah.
wavuze ati indirimbo yawe yakwiragiye naho bitari bishemeye Yeah. ni nko ku rugero ngana gute urabona ko uzokora neza gusumba hanyuma je novuga niravye ukuntu naje ntangura kandi n'indirimbo zanje zitaraba nyinshi cyane gose kandi no mu muziki ntabwo novuga ati ndamenyerana n'abantu benshi umva muko maze kumenyana nabo zizoshobora kumvikana ku rugero ruhagije. inyuma y'izo ndirimbo zibiri wanikoreye ubu upanga kuca wandanya gute muziki nyuma y'izo ndirimbo zibiri turabandanya kama kawaida nk'ubu hari indirimbo novuga ziri ngaha muri studio zikwira zitatu zamaze kuba tayarumva umwanya n'umwanya zirashobora kubagwamwo kugira natwe mazina yacu yongere agaruke. hanyuma uko ari ugitangura ubu hagezweho kugurisha muziki ku mbuga ngurukana bumenyi hirya no hino wewe wabishikiyemwo canke uracarondera ukwereka ingene bikorwa novuga muri make abagurisha imbuga kungurukana bumenyi n'abantu novuga bamaze kubaka amazina natwebwe tukirondera kubaka izina ntihagire aho twumvira izo mind mugabo ni amazina yacu yashobora kwamamara natwe tuzotegura kugurisha intuze indirimbo zacu kungurukana bumenyi ariko nta buryo bunini bisaba ni Android gusa n'umuziki wa tudisoye turazishira ko mugabo novuga kubera nyene ataho amazina yacu arashika nta vibration usanga zifise ku mbuga ngurukana bumenyi usanga yari ibintu nyene bisanzwe cyane. nuko biri wavuze ko ari indirimbo zishaka kuri statu ufise hano mbega harimo amakorabo novuga nka zose n'amakorabo zose n'amakorabo kweli ntayo ndumwe iriho atari banga ni yahe korabo wovuga ati ubunyene ngira abantu mbe ndabasokwesha ndabanungwisha ngaha mbe ndababwira kintu gishasha kije kizima nibisanzwe kubera byose ni ivy'iwabo nk'indirimbo igomba isohoke niyo turi kumwe n'umwimvyi nyene wo ngaha nyene benshi baramumenyereye mu makara kitwa Kalao. Umuntu ashobora kubumvisha akantu gatoye n'ibisanzwe kubera byose ni gwabo. merci sana mba ko ari ikintu cizi ikintu kizima iyo beat kumengira irashitura iyi beat irashitura kubera novuga ni indirimbo yashatswe yakozwe muri iyi monde nyene tugezwe murumva dutegezwa nyene gukora ibintu bizoza bishitura abantu kugira bikunde ko twubaka amazina vuba vuba. nuko reka tugusabe tuko turasozera ugira akajambo kanyubwe bariko dukurikirana tumva ko ufite ibintu byinshi byiza bimeze bien sana bariko baradukurikirana cyambere coco nukubasaba dushigikire kubera atari bo ntaho twoshobora gushika yaba ku mbuga ngurukana umenyi yaba no mu kibano urumva baze baratuba hafi hama aho dukosheje baduhanure nimba ari indirimbo nashoboye gusohora ikabagwa nabi canka akaba harimwo amakosa kanaka yaba mu kurimba canke production ntatinye kubikomanta hariya kuri YouTube abikomante kubera bizodufasha kubera commentaire mbi burya ziriho kugira zitwigisha kubera nk'iyo dusoye nk'ikintu ugasanga bose bakomanse ni neza urumva cumenga nta bindi wokongeraho kandi biba bihari biza urumva batube hafi muri make. nuko urakoze cyane ni K90 TV umva twari twagendeye Agape Records tubashimire cyane rero mwebwe mwese mwadukurikiranye tubaswe ko mugira subscribe na like ndetse na comment kugira ngo mwanda imuronka ibindi byinshi byiza bishasha tunamwifuze no kuranirwa hano muri Agape Records. Murakoze cyane.